nashimwe. Haleluya. Tugira ibakwe ridasanzwe ryo kuba hano mu Gisoko. Mu Gisoko twebwe n'ubwa mbere tuhashika kandi n'ubwa mbere tuhabona. Tukibona umutumiro twaribajije ko ari ahantu hari amasoko menshi. Rero mukuza turiko turarengagira iyo misozi nazandaraba nongera mbaza ndibe y'amasoko aherereye he. None rero twashitse hano mu Gisoko, mu Gisoko c'amahoro, mu Gisoko havyaye abahungu, havyara haronka n'abuzukuru, haronka n'abuzukuruza. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Turiko twumviriza Igisoko, turumva yuko ari ahantu heza kandi ko ari ahantu Imana yakunze, Imana yarabakunze. Kubw'ivyo ko duhaye aka kanya gato, nagomba ndabibutse muri iyi myaka 50, iyi myaka 50 mumaze, ni imyaka umuntu ariko aravyiyumvira koko ni imyaka myinshi. Ariko kandi muri iyi myaka dusomye muri Bibiliya, iyi myaka nyene ya 50 mumaze, Bibiliya iyita iyindi myaka. Dusome hariya mucete Paulo twibukanye yanditse hariya mucete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo. Cete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, kiriya gice ca gatatu, turabe ico hatubwira. Iminsi, ibihe, tugomba tuvugane gatoyi mu mwanya muto kubihe. Hariya gatatu ku murongo wa mbere haravuga ngo ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bimeze gute? Ibihe bigoye. Mu minsi y'iherezo ngo hazoza ibihe bigoye, ibihe bigumye, ibihe bidasanzwe. Shengero ryo mu Gisoko, ibihe turi muno munsi ni ibihe vya nyuma, ibihe vy'iherezo, ibihe bigoye. Aho twibuka imyaka 50, wibuke ko turi mu bihe vy'iherezo, ibihe bigoye. Yarashishikaye harya aravuga ibi bihe bigoye ingene bizoba bimeze, ngo kuko muri ibi bihe bigoye abantu ngo bazoba bagira gute? Bikunda. Abantu barikunda. Twategerezwa gukundana, twategerezwa kubahana. Ariko muri ibi bihe kubera ari ibihe vya nyuma, ibihe bigoye, ngo abantu bazoba bikunda, ngo bakunda amahera, eka ngo birarira, aravuga n'ibindi vyinshi, ngo abantu bibona, nuko ngo batukana. Ewe nivyo bihe tugezemwo uno munsi. Abantu baratukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana. Uno munsi abanegura ivy'Imana ni benshi, ngo badakundana babo, banka kuzura, eka ngo baremenanya, batigarura inkazi n'abandi. Ibihe vya nyuma, ibihe bigoye, ibihe bidasanzwe. Nashimye ingene abaririmbyi ba hano mu Gisoko muraririmba neza cyane. Ego Imana nibahezagiye. Ariko ngo turi mu bihe bigoye, ibihe bigumye, ibihe vyaho umuntu avuga ntibamutahure. Umukristo ariko aragenda akumva umengo sinzi ivyo ari vyo, ariko Paulo nyene
yarashishikaye aravuga ngaha mu cete yandikiye abanyefeso, arababwira hariya ku murongo w'15, naho bigoye, naho bimeze gutyo, aravuga ngo nuko mwirinde cyane uburyo mugira guta shengero, ngo mwiyubare uburyo mugenda. Ego ngo mwoye kugenda ngo nk'abandi mwimburabwenge, ishengero ryo mu gisoko n'abanyabwenge, kuko mwaramenye Imana. Abamenye Imana bose n'abanyabwenge, mwaramenye Uhoraho. Ikibazo, turi mu bihe bigoye, ibihe bigumye, mbega none ugenda gute? Ugenda nk'umunyabwenge? Imana iragomba yuko kuri uno mutaga wongera kwibuka ukamenya ko wewe uri udasanzwe. Uri udasanzwe. Imana iragomba yuko tugenda nk'abanyabwenge, abantu twaminuje, abantu dufise amaspecialite yo mwijuru. Twebwe ntidusanzwe, ngo twoye kugenda ngo nk'imburabwenge, ngo ariko tugende nk'abanyabwenge, ngo tugura uburyo tugwiza, kuko iminsi imeze gute? Iyi minsi turimwo ni iminsi mibi. Nico gituma ukubera iyi minsi ari mibi, uyu nawe yaciye yandika kugira ngo aduhanure. Aduhanure. Iyi Zaburi ya mbere uwayanditse yanditse avuga ngo iki? Kuko iyi minsi ari mibi, ari minsi igoye, ari ibihe bidasanzwe. Izaburi ya mbere itubwira ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'abandi. Mbega ababi bariho? Turi mu bihe by'iherezo, ababi bariho, kandi ngo adahagarara mu nzira y'abanyavyaha, aticarana n'abacokoranyi, ngo ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima, ku murango no mw'ijoro. Yesu nashimwe. Ishengero rimaze imyaka 50 ibirihimbara, n'ahandi biri mu vyagezwe vy'Uhoraho. Ivyo nivyo ashira ku mutima mu gitondo no mw'ijoro. Ibihe, iminsi, ibihe ni bibi. Mbega wewe uhimbawe niki? Abahimbarwa n'ivyagezwe vy'Uhoraho, dushira amaboko hejuru, duha Imana icubahiro. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, turagushimiye, 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 turagushimiye kutwemere gushika kuri uno munsi hano mu gisoko, aho twibuka Mana ivyo twagukoreye, kandi tukaba turiko turabibonesha n'amaso. Turagomba rero yuko ibiduhimbara atahandi vyova mu vyagezwe vy'Uhoraho. Ivyo bikaba ivyo twama tuzirikana mu gitondo, ku mutaga, ku mugoroba, mu maja no mu maza. Urakoze kuhezagira ishengero, natwe twese ukaduhezagira, ni mw'izina rya Kristo Yesu tubisaba.